mukeba bubaho umuryango rero n'urukundo abantu uzaronka gendera agateka kava mu muryango genda wamuronda ubona urarinda nyoko yakuvyaye uraheze uragiye weza bavukanye rimwe mwose rimwe nyogosenge ubona gakowe zoko mureke ondeye amazi wawe uza kumvome zoko mbura kuko ubona uje ndamutse unzaniye udukwi mwana uraza dukura gatoya kagora tuzoska vyaradukenze zorugika namaze kugusanga samariho tuvuga kuja i Burundi kandi mugabo tuba dusanzwe turi mu gihugu c'u Burundi abenshi hariho abahora baca bambwira ngo none je ko nzoja muri Kenya ngo uzoza kumerekeza ariko nituba dushatse kuvuga ivyo bihugu mwumva oya abo hambere iyo umwigeme ageze kuja kubaka kubera yuko yava kwa se na nyina akagenda nko mu yindi ntara atazi agiye kubana n'uwundi muhungu atazi imico yiwe atazi ingene yakuze atazi ngo iwabo bafungura ibi bameze gute aho hantu rero kubera haba ari kure baca bavuga bati uyu mwigeme wacu arageze kaja i Burundi iyo bahejeje gukama ntiwacusho kunwa amata uko nyene babanza kuyaterera kugira ngo amavuta n'amata bitandukana bimaze gutandukana rero bakabona guhereza abana nabo bakabona kudoha hanyuma hariho intaro twese turazi ico zikora ego intaro rero akenshi ico zikora ni mu kugosora iyo uri kuragosora umuceri canke utundi tuntu hariho n'urusyo urusyo rwarafasha abakera kugira ngo bashobore kuronka ifu y'umusururu hanyuma hariho n'isekuru isekuru rero bayishiramwo ubududu ni ego niriya ego urusyo naka niki hanyuma iki cyo hejuru bacita ingasiro nico gisya kugira ngo imbuto ziba ziri hejuru zihindukemwo ifu izo mbuto urashobora kuzisya ku buryo ego zigahinduka ifu ndaza kubibakorera hanyuma isekuru rero nijya anya bashiramwe ubududu imyumbati bayanikiye urumva bayisoromye ubu nyashinzi ko murabibona abadiko baraja kubaka usanga ari abana bato cyane mugabo si bato kuko urinze ufata ingingo yo kuvuga uti ndavuye mu rugo kwa dawe na mawe ngiye kubaka nuko byukuri ubona ati harageze none rero Colombe Kibondo ugiye kuja i Burundi hari abarundi hakaba n'abarundi kazi ugiye guhindurirwa amateka ugiye gusezerera kwitwa umurondo ugiye gusezerera kwitwa umuzezwanzu ugiye gusezerera kwitwa umwigeme ariko igihe cyanyaco cyo kwigema kuwo wakunze kirageze niki ndahari nka nyogosenge kugira ngo mbanze ndaguhubure kandi ndakubwire n'utuntu tumwe mwana umukenyezi nyamukenyezi arangwa n'isuku cyane isuku ryo haruguru mu gitondo hakiri kare cyane inyoni zitaratangura kuririmba urabyuka utore umukubuzo ukubure uduhere mu kigo kugira ngo abazorengana bose baze bame babona ko mu rugo hariyo umugore ataje kugorana ariko umugore yaje kugorora umuceri uraryohera abo bashinga ntahe kubera rya zina nyene utiyo bagize uwo muceri rero mu kuwutegura uzubanza ukuremwo amabuye yose azoba arimo niwe wambwiye yuko uvyibuha ari uko agutwengeye niwe mugaburira umuceri urimo amabuye akamuhongora amenyo ntazosubira kugutwengera
urama rero wiyubaye uzubanze ukuremwa ayo mabuye yose arimwo kugira ngo uzubandanye kuvyibuha ariko aragutwengera uhejeje utucugosora umunsi ndakubaza aye ngororangende nembegura ko wema aye ngororangende urasimbura rahira kudakowe bitandatu aye ngororangende aye hurahu amahoro ingeriwe turabaramutsa nashabi wacu amahoro ingeriwe turabaramutsa abakunzi biwacu amahoro ingeriwe turabaramutsa genzoramutsa ndeje zoramutsa umwana twareranye wayambaye ikanga rumena amabuye abashaka umubano w'amahoro ingeriwe turabaramutsa abarundi biwacu amahoro ingeriwe turabaramutsa abavyeyi biwacu amahoro ingeriwe turabaramutsa zoramutsa nde zoramutsa umwana twareranye wiyambaye ikanga rumena amabuye abashaka umubano w'amahoro ingeriwe turabaramutsa kabisa turabaramukije n'iteka ridasanzwe kwitwa umurundi kuvukira mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ni mu gihugu cy'u Burundi cyonyene ushobora kuronka akayaga keza cyane, ni Burundi yonyene ushobora kubaho ufise umwidegemvyo ukwiriye. Reka twonde dushimire basokuru na basokuruza batwitangiye imbere ndetse batumye twitwa abarundi. Tumva twishimiye akuba turi ico turi uyu munsi, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki. Dushimira Imana yakiduhaye. Uko biri kose kwitwa umurundi ni kubahiriza cyangwa kugendera imico n'akaranga byaranze basokuru. Mbega aho hambere hahise basokuru bacu bari babayeho gute? Mbega ibikorwa byabo babikora gute? Niyahe imico isanzwe iranga umurundi w'ukuri canke umurundi kazi w'ukuri? Ni ikiganiro gishasha mutari bwabone kuri Sabaut Media, ariko uko biri kose twavuze ati reka dushobore gutanguza ikiganiro ciza cyane kugira ngo nitugume dutitura imico n'akaranga, ariko bibe ishimikiro ryo kuba ico turi ico, ndetse no kwigisha karangamutima abene gihugu abarundi baba mu Burundi canke baba mu mahanga. Wowe rero uzi yuko ukunda Burundi, wowe uzi yuko uri umurundi kazi, ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo ushigikire kino kiganiro. Ni ikiganiro muzokwama muronka kabiri mu ndwi, ni ikiganiro kiryoshe cyane aho muzokumva byinshi cyane, inanga y'amaconco, tuzobazana abanyempano benshi cyane bagiye batandukanye, tuzokumviriza impano z'abigeme, abakenyezi, ndetse tunahanurane muri ibi na biriya, ndetse n'ikiganiro tuzohora duciraniramo imigani canke ibitito kugira ngo uko biri kose dushobore kugarukana uburyohe n'akanovera k'imico n'akaranga. Uyu munsi natembereye canke nagendewe canke natumiye bamwe mu bantu basanzwe bakurikirana mu gwaruka rusanzwe kwirikana imico n'akaranga. Ni club akiwacu. Uko biri kose uyu mugwi ni umugwi mwiza cyane, ndetse n'abanditsi beza b'imbyino z'akaranga bamaze gushira kuri YouTube nyinshi zigiye zitandukanye. Nibaze ko tuza kuronka akanya kugira ngo dushobore kuvuga byinshi cyane. Ndi kumwe n'umwe mu bigeme yabigize umwuga, ari we yitwa Senge. Bakunda kumutadira Senge bivanye n'ibyo aza kudukorera ngaha, muraza gutahura impamvu yitwa Senge. Ariko kandi Senge ari kumwe n'umugeni wiwe, ari kumwe n'abana, ndetse ari kumwe n'abaherekeje umugeni. Ni byinshi cyane kitano gitanguye, uze kugerageza ushobore guheza kino kigani. Cyo tugusaba ni kudushigikira mu gusyonda mu kinofunofu kuri sabone, hama ugadushiramo n'ubutumwa butonya kugira ngo udutere intege canke utubwire aho dushobora gukosora. Ariko rero imbere yuko dutangura ikiganiro, reka nshobore kubaha akanya kugira ngo uko biri kose bashobore kubanezereza gatonya, duce tubandanya ibikorwa. Murakoze cyane. Akaranga kumwigeme ararima agasenya, akaraba ibitaha akitaho iby'urugo. Akaranga k'Uburundi, akaranga k'Uburundi uri ndata. Akaranga k'Uburundi, akaranga k'Uburundi uri ndata.
k'umwigeme araraba ibitaha akaranga kanyogokuru araraba ibitaha yamazika kazegenyeza ibisoko dusokoranya akaranga k'uburundi karanga k'uburundi gumunsi ndakubaza aye ngororange nembegura ko wema urasimbura rahira kudakowe bitandatu Uburundi ni manga bwo kuko naburi maso bwo n'ingoma y'ikigwa n'agatutu k'umunega murakoze. Ku mazina wabitwa? Ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Bonté Divine Mugisha. Akazina nako k'ubuhizi ni Senge w'abigeme baja mu Burundi. Ego. Senge w'abigeme baja mu Burundi uze kutubabarira kugira ngo abo turi kumwe kumbura ushobore kuba tumenyekanisha muri kumwe n'abandi. Okay, nzananye n'abigeme kumwe n'umusengezana buca duherekeza. Kubera yuko iki kiganiro ari kiganiro mwasavye yuko twogira imigigwa duhora tugirira abigeme bagomba baje mu Burundi. Uwari yambwiye rero kari mu kujayo niwe naciye nikora ko turazanana nawe suwundi unya murabona ko imyiteguro ari myinshi bientôt mu misiza tuzobatumira kugira ngo muze tumuherekeze hanyuma kumwe n'abandi bigeme baje bava muri club akiwacu. Ego turamukirize rero bariko baradukurikirana abakunzi ba Sabaut Media kugira ngo biri kose tushobore gutangura ikiyago wamaze kuba turamukirize. Ndaramukije abariko baratukurikirana ndamutse n'abakunzi ba Sabaut Media kaje muri kino kiganiro gishasha ino media yabazaniye kumbure muzohamenyera byinshi guhera uno munsi nyene muraja kumenya kubera iki Senge yarafise akamaro akahe mu mico ya kera ni ruhe ruhara rwa ina Senge w'umuntu. Kaze rero muri kino kiganiro. Ego akabisa murakoze cyane ni bamwe mu gwaruka rusanzwe ruhukiye mu mugwi ndangakaranga akiwacu nimwe mu migwi ndangakaranga iherereye mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri commune Ntahangwa aho basanzwe bakorera muri zone ya Kamenge. Numugwi novuga neza yuko wagerageje kwiyubaka ndetse uriko wubaka abantu uko biri kose mugerageje kutura murabona yuko tuberewe cyane murabona yuko adusa neza cyane. Umugwi ndangakaranga akiwacu ushobora kurondera kugira ngo ushobore kuryohereza imanza zigiye zitandukanye amasabukuru ubukwe imanza nyinshi amadote nyinshi muba mwifuza yuko mushobora kugira gute kuryoherwa mu rero nibo nashoboye kwikoramo kugira ngo dushobore gutangurana kino kiganiro twise mu rugo turaza kugira uburyo tugisobanuramo mu buryo bwiyaguye ariko no munsi dushaka turabati mbega kera iyo inkumi canke umukobwa agiye kubaka yarangwa niki niyahe migigwa yakoregwa mbega inasenge w'umuntu yaraje Driki aho hambere hahise. Rero turi kumwe na Senge rero Bonté Divine kuva mu mugwi ndangakaranga akiwacu kugira ngo dushobore kuyaga byinshi. Iyo tuvuze kuja mu Burundi abadatahura ikirundi duce dutahura iki duce twumva iki? Tuvuga kuja i Burundi kandi mugabo tuba dusanzwe turi mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi hariho abahora baca bambwira ngo none je ko nzoja muri Kenya ngo nzoza kumerekeza ariko nituba dushatse kuvuga ivyo bihugu mwumva oya. Abo hambere iyo umwigeme ageze kuja kubaka kubera yuko yava kwa se na nyina akagenda nko mu yindi ntara atazi
agiye kubana n'uwundi muhungu atazi imico yiwe, atazi ingene yakuze, atazi ngo iwabo bafungura ibi bameze gute. Aho hantu rero kubera haba ari kure baca bavuga bati uyu mwigeme wacu arageze kaja i Burundi. Agiye i Burundi rero nuko kuva aho iwabo akagenda kubaka mu ntara atabaye. Nico baba bashatse kuvuga iyo bavuze kuja i Burundi. Izina Senge rero ryaciye riva he? Izina Senge wabigeme baja i Burundi narironse maze kuba ndi muri club akiwacu. Hariho imigigwa dusanzwe dukora iwacu muri club iwacu mu gihe cyo gukwa. Mu gihe cyo gukwa turazana nk'ibi nyene twazanye ngaha, hanyuma nkegera umwigeme agomba baje gusaba, nkamuha impanuro nkamubwira murondo rero uragiye i Burundi, ugiye mu ntara utabaye, nkamubwira uze wigenze ukunuku. Ico kibanza rero ni mba ndi mu kibanza cha Inasenge wiwe, mba ndiko nkora ibintu Inasenge wiwe yokoze. Mugabo rero kubera yuko abanyagisagara baryoherwa n'ibintu byinshi, twaciye tuvuga duti ko twebwe ari impano tubona mu mugwi wacu ndangakaranga, reka tuzore tubishira mu rubanza. Mu majambo tuba turiko turavuga abantu baraheza bakaryoherwa bariko barumva ayo majambo tuba turiko turabwira uwo mwigeme. Si amajambo yo kuryoherwa gusa, ariko harimo n'impanuro. Turaha impanuro uwo mwigeme. Rero kubera ko ndabigirira umwe, uno munsi nkabigirira uyu, hirya y'ejo nkabigirira uwundi, hirya y'ejo wari muri urwo rubanza akabibwira uwundi, bakabwirabwirana. Nkaca nsanga rero sinkibaye Senge w'umuntu umwe, ariko mbaye Senge wa benshi. Nico rero niho haciye hava iryo zina Senge w'abaje i Burundi. Ego murakoze cyane. Ariko imbere yuko tubandanya ikiganiro cacu, reka mushobore kudusobanurira, turiko turabona abana bakiri bato cyane bafise ibi bintu bafise babyita gute, mbega ibiri imbere yacu murashaka kubidusobanura kugira ngo kumbure ko ariko barakurikirana ikiganiro cacu. Hari abana benshi baba diaspora batagira amahirwe yo kuvukira mu gihugu cy'u Burundi, bavukiye hanze y'igihugu, kumbura ibintu nk'ibi babibona bikabanezera ariko batazi ingene byitwa canke akamaro kavyo. Mbere ko tubandanya ikiganiro n'imbere yuko twinjira mu migigwa ya nyaye kugira ngo nuno munsi ushobore kutwereka uburyo Senga Sezera umusengeza nawe canke hano umusengeza nawe yiwe, mushobora kubidusigurira ibyo ari byo duhereye kuri ibi aba bana bafise. Ahubwo reka mpere uko mpora ndabikora. Ubundi bwobwo iyo umwigeme agomba aje kubaka, ikintu ca mbere mbanza kumubwira ca mbere na mbere nuko agiye nashaka scenario aho ga scenario uze ugakora sufone nka film ubwira uyo ariko twebwe bandu dusobanurira ibi. Okay. Cankwe byose bigirwamo. Byose byari muga ntaco, reka mbanze ndabisigura. Iki ni gisabo kijana n'ivyo abana bafise bavyita ichansi. Ibi ivyansi nivyo aba bana bafise. Hanyuma iki gisabo rero gikora iki, nico batereramwo amata. Iyo bahejeje gukama ntiwacusho kunwa amata uko nyene, babanza kuyaterera kugira ngo amavuta n'amata bitandukane. Bimaze gutandukana rero bakabona guhereza abana nabo bakabona kudoha. Hanyuma hariho n'intaro twese turazi ico zikora. Ego. Intaro rero akenshi ico dukora, ico zikora ni mu kugosora. Iyo uri kuragosora umuceri canke utundi tuntu, hariho n'urusyo. Urusyo rwarafasha abakera kugira ngo bashobore kuronka ifu y'umusururu. Hanyuma hariho n'isekuru. Isekuru rero bayishiramwo ubududu. Isekuru ni ego niriya. Iki ego urusyo nuri. Urusyo naka niki. Hanyuma iki cyo hejuru bacita ingasiro. Nico gisya kugira ngo imbuto ziba ziri hejuru zihindukemwo ifu. Izo mbuto urashobora kuzisya ku buryo zigahinduka ifu. Ndaza kubibakorera. Hanyuma isekuru rero nijya anya bashiramwe ubududu, imyumbati bayanikiye, urumva bayisoromye. Ego nubwo bagira ikivune
nubwo bagira ikivundo ego ubu ni kivundo hariho n'inyange inyange rero wamaze gusoroma imyumbati ukakurako ukayitonora ugaca wanikira imaze kuma ugaca ugenda mu nzu ahiherereye hashobora gushika ubushuhe ukayishirayo ukayifuka haheze nk'indwi zibiri canke indwi nka zitatu yaba yamaze kugira akandi kanovera gasumbya wa mwumbati w'ubwa mbere rero umaze kuza baca baheza rero bagashira muri iyo sekuru bamaze gushira mu isekuru bagasekura niho hava rero irya fu bacumba ubu unya ikizungu caraje dutwara ku ntigisi intigisi mu gifaransa bavuga mule umenga ni mule ego mugabo akenshi hariho utuvitamine duhora dukoroka nico gituma jewe ndiko ndarungika abasengeza nabanje Burundi ndababwira nti ntuzutware ku ntigisi ariko udushire mu isekuru biratwara umwanya utabimenyereye urazana n'amabavu mugabo iyo uriye agatsima ifu yasekuwe mu isekuru urumva ko uriye ubutima bw'akanovera ego kabisa turashobora rero gutangura rero duhera kuguterera guha amata abana canke duhera kuki umukenyezi nyamukenyezi arangwa n'isuku ntushobora kuba muri umukenyezi udafise isuku nico gituma jewe abasengeza nabanje bose banza kubahubura ingene bakubura uzurabe abakobwa abigeme bo mu gisagara uzubitegereza mu gukubura ubu unya arashobora kuvyuka saa 4 agaca atora umukubuzi agakubura arashobora kuvyuka saa 6 canke yavyutse saa 2 ubunya bafise amatelefone agaca atora iyo telefone agafyonda agaca ava mu gitanda saa 5 agaca aja gukubura agiye gukubura abantu bamaze kurengana baca bavuga ngo akubuye inyoni zamaze oya inyoni ziramutwenga ahubwo kubera aba yakubuye bwamaze guca ivyo navyo mu migenzo y'ikirundi si ibintu novuga nti vyiza ahubwo uravyuka mu gitondo hakiri kare cyane ngire gutya mugigweko ego tugigweko ahagenda hose ibira kuvuga ari uko muhejeje iyo migigo mbe baravyina bariko baradukora hariho aho tugira kugira ngo umwigeme kugira ngo ikintu uri kuragikora kugira ngo ukinyarutse bikaba ngombwa kuvyina kugira ngo wisahirize iyo uri kurakora ikintu uvyina biratuma ukinyarutsa ukagira n'umwete mwinshi muri ico kintu abakunzi ba Sabaut Media ikiganiro mu rugo ni ikiganiro atari cyo kwirengagiza ni ikiganiro uwo ari wese kubishoboye abarundi bari mu mahanga abarundi bari mu Burundi uko amutegereje kugishigikira mukadutera intege inkomezo kugira ngo tugarukire uburyohe n'akanovera k'imico n'imigenzo y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mugiye gukurikirana ibikino canke uburyo umwigeme ari mu kuja kubaka canke agiye kubaka impanuro inasenge amutekerera ndetse na bimwe mu byo inasenge amubwira kubakirako mu rugo kugira ngo bigende neza so gufata ijambo ari uko ino migigwa iheze niho tuca tubaza tujambo tubiri canke dutatu kugira ngo ibintu bigume bimeze neza cyane karibu murakoze Nina Simben Ingrid Chakodon Ubwigeme rero buca dusohora n'uyu kazina kiwe ni Colombe murumva kana amazina y'abana barutse vuba ubu nyashinzi ko murabibona abariko baraja kubaka usanga ari abana bato cyane mugabo si bato kuko urinze ufata ingingo yo kuvuga uti ndavuye mu rugo kwa dawe na mawe ngiye kubaka nuko byukuri ubona ati harageze none rero Colombe kibondo ugiye kuja i Burundi hari abarundi hakaba n'abarundi kazi ugiye guhindurirwa amateka ugiye gusezerera kwitwa umurondo ugiye gusezerera kwitwa umuzezwanzu ugiye gusezerera kwitwa umwigeme ariko igihe cyanyaco cyo kwigema kuwo wakunze kirageze niki ndahari nka Nyogosenge kugira ngo mbanze ndaguhubure kandi ndakubwire n'utuntu tumwe mwana umukenyezi nyamukenyezi arangwa n'isuku cyane isuku ryo haruguru
mu gitondo hakiri kare cyane inyoni zitaratangura kuririmba uravyuka utore umukubuzo ukubure uzuhere mu kigo kugira ngo abazorengana bose baze bame babona ko mu rugo hariyo umugore ataje kugorana ariko umugore yaje kugorora. Nuko rero umukubuzo ngurya iyo uri kurakubura uze wiyubare uzokubura ahantu habiri hatandukanye mu twatsi no kwisima kuko uzoja mu gisagara mu nzu usanga yisima ugasangayo na bimwe bita amakaro nihaba rero ari kwisima canke ku makaro umukubuzo uzuwuryamike nihaba ari mu twatsi canke mu tuvu urawushinga. Hanyuma rero wewe mu gukubura wahora ukubura uwifashe uko wishakiye nakubwiye uravyuka hakiri kare cyane inyoni zitaratangura kuririmba mu gaturuturu ico bikoze haba hari akabeho imbeho ariko wa mukwe wanje uzoca usiga umufutse n'ikireta kugira ngo akabeho kagabanuke. Nuko rero mu gukubura nk'uko nabikubwiye uzuwushinge nihaba ari mu tuvu hanyuma uryamike nihaba ari kwisima canke kwikara uhejeje uzoca uyora hanyuma utware muri nyabareka. Nabisubiramo. Hanyuma rero abashinga ntahe abenshi hariho utuzina mugenda murabaha bivanye n'ayo mazina mugenda murabaha bamaze gushika mu rugo uzoca usanga kenshi hari ivyo usanga bakunda. Reka duhere ku muceri. Umuceri uraryohera abo bashinga ntahe kubera rya zina nyene utiyo bagize. Uwo muceri rero mu kuwutegura uzubanza ukuremwo amabuye yose azoba arimo. Niwe wambwiye yuko uvyibuha ari uko agutwengeye niwe mugaburira umuceri urimwo amabuye akamuhongora amenyo ntazosubira kugutwengera. Urama rero wiyubaye uzubanza ukuremwo ayo mabuye yose arimwo kugira ngo uzubandanye kuvyibuha ari uko ariko aragutwengera. Uhejeje uzoca ugosora. Subiramo. Uriyubara niwashiramwo inguvu zose uzohava uwuhereza hasi azoca avuga ngo wagavuye ariko iwacu ntitugavura na so arabizi. Rero ntuzoca umubasha umuceri gusa uramushyirirako uduharage utuboga kugira ngo abandanye kudoha n'ibinyene ni kurya nyene. Subiramo. Ingasiro rero ingene bayifata uragira gutya hanyuma aha niyo haza haregeza ivyo ugomba usye gutya ugaca ugira gutya rero uregeza nk'uko kugira ngo rero mu gusya uze unyarutse. Aha ni mu gihe uze ushaka kumukorera umusururu umusururu kubera iki muhava mumbaza muti bega none abagabo baranwa umusururu hari igituma je mpora ndababwira ngo bazohore bababasha umusururu ni kuri amazina nyene nariko ndababwira uzoba akeneye kumenya ayo mazina aze yandike muri commentaire hanyuma tuzomenya bande bashaka kumenya ayo mazina tuzoce tubigarukako mu kiganiro kizokurikira nibabinyemerera. Hanyuma rero mu gusya uravugira urusyo kugira ngo unyarutse uravyina ukagira uti sarura sarura ruyange sarura sarura ruyange kuwa mbere wari umwiteguro sarura sarura subiramwo nawe. Sarura sarura
akanya dufise ngani gatoyi ntitwobusya bwose ngo bunoge nariko ndabacishiriza ko gusa ukungene duhora tubigenza. Icyansi rero haba harimwo amata twaba duhahejeje gukama. None mwoca mumbaza muti kubera iki ushaka guterera amata? Nababwiye ushaka kumenya igituma n'amata tuyashiramwo ibanga ni ryarindi nyene. Reka duterere naho nyene ndamwigisha guterera kugira ngo rero amata arete n'ingoga mu guterera baterera barambije. Hanyuma wowe ufise inkuyo ugakuya igisabo kugira ngo amata arete n'ingoga mu gihe naho yarese n'ingoga. Nukuvuga yuko amavuta n'amata byaritandukanye. Bimaze kwitandukanya twaca dukura kwa amavuta tukayashira ku ruhande, hanyuma amata nayo akaba ariyo dusigarana, gutyo abana bakabona kudoha. Mu guterera rero bavugira igisabo ukagira uti abana barize ngorora ngororokeye bashaka amakuyano ngorora ngororokeye abana barize ngorora ngororokeye bashaka amakuyano ngorora ngororokeye leta leta n'ingoga gisabo gihoza abana ngorora ngororokeye leta leta n'ingoga gisabo gihoza abana ngorora ngororokeye. Subiramwo nawe. abana barize ngorora ngororokeye bashaka amakuyano ngorora ngororokeye leta n'ingoga gisabo gihoza abana ngorora ngororokeye. Aha rero ahejeje guterera uzi kurasuka amata yamaze kureta neza, twaca dutora ikiyiko kuko amavuta wacu usanga kenshi hejuru. Mugabo no musi nakiko twazanye rero ugaceza ugasukira abana ibibondo gutyo bikabona kudoha. Teka nawe yego ino baca abana akenshi iyo amata yabaye menshi ntibayanwa uko gusa, twarayasigaza kugira ngo tuze gusigaza, twarasigaza ayo tuza gukoza umutima bavyita gusomeza, niyo twaca dusigaza kandi no kugira ngo nibavyuka mu gitondo naho nyene dushobore kubahako makeya. Hanyuma rero hari kandi nkunda kubwira abasengezana ingene basekura. Aho naho ndabibira akabanga, akenshi bariko barasekura kubera yuko baba batabimenyereye. Aheza gusekura uruga rumaze arumaze gute? Nukuvuga arasekura, isekura ikegegwa imbere, agasekura isekura ikaguma igenda. Igumye igenda rero nukuvuga acaguma azunguruka hahantu ugasanga agiye guheza gusekura aho yahereye ariko arasekura atari hakiri. Canda baheza rero nkababwira nti akabanga kugira uzosekurira ahantu hamwe naka. Mu nyuma ndaheza nkamubwira ati kubera yuko baba bataramenyera ubwa mbere, baba bataramenyera ingene babigenza, araheza akaza aramuhamagara akamufasha ni mu gihe aba yatashe, ariko aramufasha rero hari ahantu aca afata. Hanyuma nkaca mpeza nkabakebura nti ati burya rero urunganwe rwa kino gihe sinzi ko namwebwe ariko mubizi, iyo umuhungu n'umukobwa bakundana bya nyabyo, akenshi iyo urukundo rwabarurumbyemwo ari rwinshi
baca baguma barabana mu maso. Nuko rero agaheza akamuhamagara akamubwira kugira ngo bafashanye, kuko burya mu rugo si umugore gusa wo kwama ariko arakora vyose, oya. Cyane cyane rero muri ico gihe baje bariko barasekura bazita ngo guhura ubududu. Muri ico gihe baje bariko barahura ubududu ni vyiza niyo yatashe aze mufatire kugira ngo baze banyarutse, ariko ndaheza nkamukembura nkamubwira nti uze wirinde kuguma uri kuramuraba mu maso cyane. Bavyita ngo gutanga keya, niko basigaye bavyita ubunye. Rero nimwahana keya muriko murahura ubududu, namwe muvyiyumvire muriko murahana keya, umugabo arafashe isekuro, umugore nawe ariko arasekura. Niyasekura muraba mu maso mwumva atazahava musekura intoki. Ivyo nivyo muhoraca ndamubwira ati muze mwirinde guhana keya muriko murasekura kugira ngo yirinde musekura guhava amusekura intoki. Nuko rero inyuma yaho duhejeje kugira ivyo, ndaheza rero nkaca ndamuhanura nkamubwira ibindi bintu, ariko muri ivyo ndamubwira sindabimubwira ku munwa gutya anya, kuko haba hariho akandi kayago tuba twaragiranye ku baba babishaka. turagirana ikiyago turi babiri twenyene, nkamubwira nti mu rugo bimeze uku vyipanze gutya, umugabo niyakubwira zaniki uramugamburukira, niyakubwira gira uku uze umwubahe. Mugabo mu rubyino naho ngaheza nkamubwira utundi tuntu. Nuko uko niko duhora duca tubigenza. Umusore yakiresha umwigeme araja kubiti kwibuye yoho, ese gabano rya mwigeme kugira ngo tubakane tuno bigenzane, ko mfise inzu nkagira inoti igihumbi kuw'Imana nzomutahana. Iyoho uramumenya mugenzi, ukubaka sukujandajanda, ukaba utagumije umutima kwibanga ndakurahiye uzoruca rutarama. Abavyeyi bawe mwigeme batisimba mwananje kw'isoko uzana umunyu, umukobwa ashize kw'isoko aca kubitana akajisho na wa mwana w'abantu, maze inkuru ikabimvaho kurukanywa irya abavyeyi riribagiwe. Iyoho uramumenya mugenzi, ukubaka sukujandajanda, ukaba utagumije umutima kwibanga ndakurahiye uzoruca rutarama. Uzoruca rutarama, uzoruca rutarama, uzoruca rutarama, uzoruca rutarama. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umurondo yabonye arakowe kare, atindutse urunganwe twarukanye. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Umenyere mukobwa nibanga, ntuzugire ugiye kwa mikara. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Mbabarira umurondo nabonye i Burundi, uwamukoye mutwaye kwicara, rurema icanye arabyaragaheka, maze umuryango ugasasagara. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Baramubwiye ngo reka bizoza, jewe sinshaka iyo bamikara. Erega ntureke najo bizoza, jewe sinshaka iyo bamikara. namutaziye amaboko igihumbi, kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. baracumbika ivundu uwo mwizigirwa, eka n'inyange ntayisiga inyuma. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Mbabarira umurondo nabonye i Burundi, uwamukoye mutwaye kwicara, rurema icanye arabyaragaheka, maze umuryango ugasasagara. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Uwa mbere yaraje Aiye bacanga, Aiwe suyo Aiwe
siwe nashaka ahiye baramujanye barakamujana na nyina arago basigaranye bari we yamuvyaye ahiye baramujanye guwa kabiri araza ahiye n'ibishatsi ku mutwe ahiye umukobwa bibonye ahiye baranena ahiye ati suye suye ahiye guye siwe nashaka ahiye baramujanye barakamujana na nyina arago basigaranye bari we yamuvyaye ahiye baramujanye guwa gatanu araza ahiye yambaye kositime ahiye gwishati karuvati ahiye umukobwa bibonye ahiye ati nuya nuya ahiye guwo niwe nashaka ahiye baramujanye barakamujana na nyina arago basigaranye bari we yamuvyaye ahiye baramujanye ye nyawera nyawera rarira rawera nyawera murendo w'iwacu nyawera sije ndakuriye nyawera uriwe n'umuryango nyawera so na so wanyu nyawera bagukavye ibihumbi dunda ego nyawera ehe nyawera rarira rawera dunda nyawera yaba bakobwa nyawera mwoba y'abandi nyawera mwagiye mw'ishamba nyawera mukahaca udukoni nyawera dukubita abahungu babatwara abagenzi dunda yego nyawera nyawera rarira rawera dunda ye nyawera rarira rawera dunda. murakoze cyane kabisa abakunzi ba Sabaut Media. Ikiganiro mu rugo ni ikiganiro cyiza cyane ndetse kigiye kuzana uburyohe canke kwigisha abarundi akarangamutima k'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nababwiye ni iteka ridasanzwe kuvukira mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Kora rero uko biri kose mugishigikire mudushigikire kugira ngo nidude ducike intege ndetse tubandanye icyo twashoboye kwiyemeza nk'abana b'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Hari kenshi hari imbyino bakunda gukoresha iyo bariko barasezera umurondo umukobwa, ndetse izo mbyino zikunda kuriza abantu benshi cyane, benshi abigemye iyo bagiye kubaka. Imbere yuko ngira akabazo kamwe cyangwa tubiri turi ku musozi w'ikiganiro cyacu baza kajya karimo mukaducishirizamo kugira ngo kumbe dushoboye kumva zijya manuro baba bariko baratanga muri kajya kariri. umuronduri mu bigero nuzuza imiruzindutse n'isi yaraheze amenyo genda utegereje ntuzushinyire nyange wota umutima ku rutare nubisimba rubebe wohavugwa mu nzira guma n'urufasoni ntuza bakubona niwumviriza impanuro abavyeyi bazoguha abazokubona bose bazogusonera ubu inzozi ziteye nazo zinduka zicuzira uruvugo nigonsa nawapfuye guma n'urufasoni ntuza bakubona niwashikiye urushinga werekana ubuntu bwawe yumviriza amabwire waruhera inyuma nyoko bukwa kugoye mwereke kuri n'umutima nubisimba rishize wavushira isoni kuze wubura ingeso yohavuze inzira samariho samariho samusanga
Samira ntiwankumpuruzoza ntugende murundi ugumana akabanga ugira umugwizi umuryango gendera agateka kava mu muryango umuvyeyi agutanze aguhaye akabanga nayo ukuronsa araronsa ikibondo intara utabaye irahaye irakugura amashamba utashenya arahaye arakumira imisozi utaduze irahaye irakumira amazi utanyoye arahaye arakuniga Samariho umenye urugo ruragoye tutinye mukeba ubaho umuryango rero n'urukundo abantu utaronka gendera agateka kava mu muryango kenda wamuronda ubona urarinda nyoko yakuvyaye uraheze uragiye heza arapfukanye ariho mwose rimwe nyogosengeje ubona ndakowe zokumbura kibondo y'amazi wawe uzakumvome zokumbura kuko ubona uje ndamutse unzaniye udukwi mwana akayagutwa yanze uragaheza mu nda niwakumbura uraza dukura gatoya kagora tutose kavyara tukeze zorugika n'abaje kugusanga Samariho Yes, bakunzi ba Sabaut Media, ikiganiro cyacu kiri ku musozo wacu ndetse urabona yuko bagije gusezera umugeni wa umwigeme agiye gushinga urugo rwiwe gushikaho nayo hose senge akorora amasozi ararira ijwi riranka gusohoka uko biri kose murana yuko imico n'akaranga by'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi dukwiye kwishikira ndetse dukwiye no kunayigendera senge wacu polisa tubyita ibikino canke hari igihe bishika ibigumbagumba bikaduga bikaziramo kurira bo sinovuga ngo ni ibikino ariko senge w'umuntu agateka kiwaho kamye nta na rimwe birashika ngo nje gukora urubanza yaramaze kunyizera akambwira ati ndashaka ko uzoza ukambera senge niko bitegerezwa kugenda utegerezwa kurira niko bimeze kurira kwawe biba ari bikino ubushaka abantu baha agaciro ibyo uri kuravuga canke n'ibintu biza uko nyene ugasanga warira iyo umuntu ariko arakora ikintu akunda kandi azi agaciro kaco ubikora uko biri rero ndavyisanga kubera yuko mba mvuga nti yaramaze kungira inasenge wiwe ndamufata nk'umusengeze na wanje ndamufata nk'umwana wanje niko bigenda murakoze cyane reka mu gusozera ikiganiro cyacu twabwiye ko ari umugwi ndangakaranga akiwacu dukorera muri komine Ntahangwa muri zone Kamenge neza neza kuri adresse bagiye kuduha ariko turakeneye kumenya iby'uwo mugwi gatonya mutubwire twumvise akiwacu twumviki narabonye yuko ku rubuga rwa YouTube muri umwe mu migwi iriko irashirako indirimbo ku bwinshi imbyino ku bwinshi cyane mufite indirimbo zingahe
ibikorwa byanyu muri ko mubigenda gute mbega uwo shobora kubitura ni iki mufasha mbega hosabwa iki kuri uwo muntu bashaka kubitura amasogonda makenya cyane kugira ngo dushobore kurangiza ikiganiro cyacu umugwi ndangakaranga club culturel akiwacu dukorera ku nkuko wayabivuze dukorera mu mirango ya kabiri ni muri commune Ntahangwa ibarabara ry'14 niho dufise n'ibiro abadukeneye niho mwodusanga turiko turegereza gukwiza imyaka 10 tuvutse mu minsi iri imbere tuzohimbaza iyo sabukuru hanyuma mu byo dusanzwe dukora ibi tuhejeje gukora ngaha turabikora turafise abigeme n'abahungu bazi gutamba neza turafise abazi guserepa n'abakimbagizi bimwe bita abadofe n'abadofine turafise ababyinyi iyo utwituye ukavuga uti jewe sinshaka ko iradiyo izovuga ndashaka ko bazoguma gusa bariko bararirimba club akiwacu turahari turashiramwo indirimbo ari za kera zitwibutsa abasokuru turazishiramwo tukazibyina muri urwo rubanza rwawe urubanza urwo ari rwo rwose turarukora hanyuma ku ndirimbo tumaze gusohora izifise amasanamu ni 2 gusa izindi nazo ni z'amajwi gusa zirashika kuri 8 harimwo imwe twaherako akaranga k'i Burundi haro n'indi twagize hayagize igihugu cacu ivuga ubwiza igihugu cacu gifise ducishizemo gatonya masogonda makenya cyane mwamaze kuruwa mu gasore ndada incungu zacu badukoye mu minwe y'abakoroni umubanyi ubu niwe nshuti magara ntawanjya wangura mu mibano Burundi ni bwiza ndakurahiye Burundi bwacu tera imbere nze kuyaga uraturindanga Burundi bwacu tera imbere nze kuyaga uraturindanga sayangana Burundi sagamba tugusasagaze no mu makungu batangarira ubutwari bwabo murakoze merci beaucoup yamaze kuruwa cyane tubwirika bariko baradukurikirana rero ico nobabwira ahanini ni ugukomeza imico n'akaranga by'aho hambere muntu uzi kugifise nyogosenge mu gifaransa bavuga ngo ni batantine ariko batantine baragwiriye iyo ufashe bus ugiye muri ville convoyeur uzawumva avuze ngo tantine ngo amafaranga mugase ujya tantine ndiko ndavuga ndiko mvuga tantine mushiki wa so wawe niwe twita senge niwe abazi ibintu byinshi utuntu mama wawe aba atarakubwiye nyogosenge arashobora kubikubwira utuntu mama wawe aba yarayihishije cyangwa kujya kintu udashobora kugurukira mama wawe ukimubwire mwegere nyogosenge akenshi basenge hariho ukuntu usanga bafitanye imigenderanire n'abasengezana babo mu gihe babakundiye jewe abenshi duhura banyituye ati uzoze umbere senge inyuma y'urubanza barandondera ati senge uzoze kuturamutsa akenshi nkaca ndabibwirwa n'umugabo senge uzoze kugira ngo ugire urabe nyimba bimwe wabwira wa musengezana wawe yarabikoze canke abikora neza nkagenda tukayaga nkabona nti by'ukuri abikora neza by'ukuri zampanuro namuha wa munsi ntiyazifishije ubusa arazigendera rero ugifise nyogosenge mwegere muganire muze muravugana azokubwira byinshi niho no mu rugo ugiye kubaka uzosanga hariho byinshi wamenye mama wawe atakubwiye ariko nyogosenge akabikubwira kabisa. Nitwa MC Ivan Mutima wa Burundi, inyuma ya kamera ndi kumwe na Pax Araba ni wari kuri kamera ya mbere ndetse no kuri kamera ya kabiri ni wari koratuma amasanamu yacu adushikira ameze neza cyane, ariko kandi abatumire bacu nabigeme ndetse babanyemano kuva mu Rwindangakaranga Akiwacu ushobora kubasanga ku rubuga rwa YouTube kandika Club Culturel Akiwacu cyangwa kuri Facebook ndetse ku ma platform yose baba bahari kugira ngo bashobore kubaryohereza imanza tugiye zitandukanye cyangwa bashobore kuryohereza umunsi. Ariko kandi tubibutse neza yuko muri Sabaut Media dushobora kuba service ya photography cyangwa service yo kamera
mu mamanza agiye atandukanye, mu mariage, amadote, anniversaire n'ibindi bigiye bitandukanye, cyangwa ama shooting y'amafoto. Aba diaspora muri ko muraza mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mutwiture kugira ngo dushobore kubafasha. Ikibwirwa n'icumva kandi icyerekwa nikibona. Utayakaranga abatayibanga, niteka ridasanzwe kuba wavukiye mu gihugu cy'u Burundi. Gendera ibanga naryo rizoguha agaciro ndetse ryongere guhe n'iby'agaciro. MC Ivan, mutima w'u Burundi. Ciao ciao. Aregea mano usanga babiguma